mwese murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Mu Rwanda umuryango w'umunyagihugu yitwa Francisco Saveri Mutuyemungu yarasanzwe aba muri quartier ya Kimironko ku murwa mukuru i Kigali, usaba inzego zibishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ry'uwabo. Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa 4 ku kazi, baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaa 10 barampamagara, abo bakoranaga bambwira bati telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze. Uyu ni Beata Musengimana n'umugore wa Francisco Saveri Mutuyemungu. Mu Burundi naho abanyagihugu mu makartier atandukanye bugarijwe n'ikena ry'amazi meza, bemeza ko ari kibazo cabaye akananira abahinga. Leta ibasubiza ivuga ko atamuti wa vuba w'iryo kena ry'amazi iriko irabona. Twafitiye n'agezeho irya nino kw'isi, musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Denmark yavuze ko iriko irugara ambasade zayo muri Mali na Burkina Faso nka zimwe mu ngingo zayo nshasha kuri Afrika, ni mu gihe kudeta za gisirikare zagabanije cane ibikorwa vy'ibihugu bitandukanye mu karere ka Sahel. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda, kandi izongera abadiplomate muri ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade i Bamako ni Wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afrika na karere ka Sahel. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2020 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afrika habaye mu gihe Denmark n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afrika ku isonga nk'umufatanyabikorwa, mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati, tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya bivuga ari kijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi. Ejo ni Mukankusi urakoze. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku vya Irani itangaza ko itegerezwa kwihora igasuriza mu ndumane abagandaguye indongozi gisata ca politike mu rwa Hamas mu kwezi guheze. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Irani n'andi makungu Abbas Artki yabwiye mugenzi wiwe wo mu Butaliyano ko Irani izokora ibishoboka vyose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Irani n'ayandi makungu yakuranye n'ujeje imigenderanire y'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Irani itifuza gukwirakwiza amatati, ariko bibaye ngombwa itobitinya. Irani yemeza ko Ismail Haniyeh yahora atwara ishami rya politiki muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Irani. Israel ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika vyihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'ijya nino kw'isi. Indonesia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyaraye bitanguye imyitozo mpuzamakungu ya gisirikare ya karondura. Ibindi vy'iyo myitozo tubaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri, irimo abasirikare ba Indonesia 4,400, Abamerika 1,800 n'abandi amagana bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacifique ari byo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8: Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor-Leste na Papouasie Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara,
kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pasifika zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'Amajyepfo. Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku by'imigenderanire y'Ubushinwa na Amerika, Ubushinwa buriyamiriza ibihano bishasha Amerika iheruka gufatira amashirahamwe atandukanye yabwo yagirizwa gukorana no gushigikira Uburusiya. Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka vyose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera z'indwi iheze, Amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa mu majana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'Uburusiya, haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimwo na Ukraine idacureha, canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye Uburusiya. Vy'umwihariko, Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimwo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare Ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cose hatabonetse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye bwavuze ko Amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa aha bukavuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaji mpuzamakungu muri rusangi. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse. Ano makuru yose abagezweho ijyanye no kwisi n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu c'u Burundi havugwa ikibazo c'ikena ry'amazi mu makartier atandukanye, ariko imbere ko tuja kuri iyo nkuru twanze tunyarukire mu Rwanda, aho umuryango witwa Francisco Saveri Mutuyemungu wari usanzwe uba muri quartier ya Kimironko iri mu gisagara ca Kigali usaba inzego zibishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ry'uwabo. Eric Bagirubusa aduha ibindi kuri no nkuru. Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Saveri Mutuyemungu ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko Mutuyemungu yashimuswe n'abantu 4 bari mu modoka y'umweru ku wa 4 w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa 4 za mu gitondo. Umugore we Beata Musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Namakuru Musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuyemungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinya Gatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yari amaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we yabwijwe rya Amerika ko ari mu gihirahiro. Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa 4 ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaa 10 barampamagara, abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze. Noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mperuka kuvugana nabo mu masaa 3 ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze, bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri RIB ya Masaka turamubura, tujya kuri RIB y'Ikabuga turamubura, Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, Bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri RIB na nisa ubumvuyeyo bambwira yuko bataramubona. Kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari, abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera. Nta na gito bigeze bamushinze, banamushinjije bamujyana muri gereza tukamubona,
ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yari amaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha, wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari yazaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenya aho ari, nkambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye. Rero nyine urumva byaranshobeye, nawe uwo muntu ahantu namushakishiriza. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga Mutuyemungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufundi uzi kubaka ariko ko nta kindi cye yarazi. Yaduhamirije ko bamutwariye umufundi adahari. Umunsi nza abamutwara naratashe nijoro barangira ngo umufundi wanjye bamutwaye, ariko ngo abandi bakorezi bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha, ariko ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu, niba yabonetse cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo, kuko nk'ubu ngubu namaze gufata n'undoro ndabona imvura yaguye. Nuko mbizi ntaho biyabukira, ntabwo nongeye gukora sura. Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone twahawe n'umuryango wa Mutuyemungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuyemungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nenda bice ku masonga mu kanya nkitangura. Mu Burundi ubukene bw'amazi mu makartier atandukanye mu rwa mukuru ubutunzi Bujumbura buhangayikishije abanyagihugu, bumva ko ari kibazo gishobora kubakwegera karambaraye. Umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi. Turicara hari abantu benshi, turicara tugasaba. Bano bana bafise imyaka iri hagati y'5 n'6 duhuriye muri quartier Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakartier atari make gisagara ca Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga 10 twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye kwibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afise amabido 2 mu minwe agiye kurondera amazi. Nayo uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido 7 kwikinga. Duhuriye kwibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene. Bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara. Simba muri kati Cibitoke mugombuye kuva amazi ku mutakura. Twahuriye n'abantu benshi akabimishwano nk'umujene yahigiye hano habi nagiye mu Cibitoke hepfo nkamirako hama canja kumutakura cyane yasanga imvuzi iragenda nko mvuye nkaho kuri duzi ngiye nkariya kuri bibiti kwiriko yaronde. Bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri quartier Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo c'amazi. Ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo
irimwo umwanda gusaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye. Amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo, ukwezi amezi abiri ata amazi tubona, amezi atatu arahera tutarosa amazi, koresha Nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene. Uyu mufasoni wo mu Buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi, hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye. Nukuri ikibazo c'amazi ni hatari, nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima ukabura n'amazi woga, aya nayadashe mu mugazo niyo nayadashe, ntubu kimesa ntubu coga kugira bagushikanira ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2.5. Aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose. Uyu mugabo afise imyaka irenga 40 wo muri quartier Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere. Kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga. Murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi y'ibiziba, deje wa Regideso abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri iki gisagara cya Bujumbura mu kubura amazi, kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwama ihura naco mu koresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka aho uko boturungikira amazi. Muri zone Muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo, hari ibyankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira. Hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze, ntitworonka amazi bido ya 2000 dukoresha muri toilette zo mu nzu. Urashobora kumara 2 semaines utoga, mwijoro naho ugacaho passport. Bido y'amazi meza ubu uca wibaza yatanganika ni 2000 meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5000 canke bine uca wibaza. Nukuri tusaba ko bodufasha ku kintu cy'amazi, nukuri biraturiye. Kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mwishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona. Dr Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cane, ahari hagenewe gukora ipompo 6 ubu hakora 3 gusa, nazo zigatanga ayadakwiye ari musi y'inusu yayo zitanga. Nahavuga ko ivyuma byo gufasha gusubiriza ivyononekaye no kubaka hashasha byashitse, nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Kuvuga ngo abene gihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi giye gutora umuti burundu mu myaka ingahe, ico ni kibazo gigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu burundu ahi Bujumbura. Nuko tugira station de pompage nininya, cyo nobwira abene gihugu nuko tuko turakoresha ka vyose tugwane avec ibikoresho vyaje hazoba karusho. Mugabo burundu ngo ndababwire ngo n'umwaka uyu ngo namezaya oya no wandiko ndabesha. Mu bushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo c'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartier menshi cyane, twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nkuko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier. Kuri uko gusamara kwabajejwe gutunganya igisata c'amazi, Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kuba bishoboye. Abantu baragwirirana n'ivyo, mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guha amazi abantu. Hohinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndangaguvu. Cya kabiri hoba kwikora ku bahinga bo hanze, naho hoba ari kungurane bo bikora. Amakenga ni menshi ku banyagisagara ca Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara y'akaranda k'inkende isaba isuku kandi iri kiraranda gata. Nayo bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye. Ijwi rya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi barenga 70 mu bahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bapfungiwe mu gasho gakuru ka commune Kibondo. Ivyo bazira tuyora bibaza umenyesha makuru James Jovin. Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi. Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali
serikali. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi, tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri ico gikorwa twarafashe abantu barenga 90. Abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganya amakosa baca bajanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi 2 twasubije mu gihugu cyabo c'u Burundi, n'abanyarwanda 3 twasanze mu gihugu ca Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko, twarabashikirije mu gihugu cyabo. Ambao Warundi 2 tuliwarudisha kwao, Wanyarwanda 3 pia nao tuliwarudisha kwao. Muri ico kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo c'umutekano muke w'amayibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi atamakuru baronka akwiye mu bijanye n'impunzi zijanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma. Urashobora kurenga inkambi gusa ukijabuka ujya mwonga bita Ndorobo ukabura fashwa, mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita, batanakubajije bakuruhukiriza hehe mu gasho. Baganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri abarundi, baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi, ngo abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Ngo hiyo ntibapokeza. Natwe tuvuga ati baradupokeza mugani badupokeza bidakwiye. Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane, kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse, umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko ata muntu baherutse kuza gutora mw'iyo zone n'iyo village ko atayo bazi. Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu mutima. Hari n'umugabo nk'ubu namwe ndabo afise n'ibikomere, bamufatiye hiyo baramurekura bamucimba 50, bari 2 bo baca 65. Ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira. Urumva rero kuri twege sinzi ngene tugiye kubaho. Induta twebwe ngaha inkambi y'Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango. Mu bitigiri bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashe, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru ya kino gitondo. Umurwi Hezbollah wo muri Libani waragavye ibitero ku butaka bwa Israel mu mpera z'indwi iheze, mu vyo wavuze ko kwari ugusubiriza mu ndumane Israel kubera wayagirije ko ariyo yagandaguye umutegetsi akomeye wayo i Beirut muri Libani. Iran ikabivuga ko nayo nyene itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi gisata ca politike mu rwa Hamas mu kwezi guheze ku murwa mukuru Teheran. Icuka kibi none kiri hagati impande zishamiranye gishobora gushikana he izo mpande zose? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye ko na Ildefonse Lumumba akurikirana politique. Lumumba ari Bujumbura mu Burundi. Ntibigiye koroha kuko muri izo mpande zose Israel n'abayishigikiye, Hezbollah, Hamas na Iran bashigikiye, kumbure n'ibindi bihugu by'abarabi bashigikiye, bose sindiko ndabona bariko barumvikana canke ngo bave kwizima. Bashaka ko icyo kibazo kitorerwa inyishu biciye mu bintu by'intambara. Rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjirwamo n'ibindi bihugu, kandi ibindi bihugu ntibyayinjiramwo. Abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba Israel cyane, ntibashobora guheba Israel, kumbure n'ibindi bihugu. Ndiko ndibaza umunsi abarusiya canke abashinwa
bagiye ku ruhande rwa Iran nibaza ko ibintu bitazokoroha ishobora kuba indwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi. Imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise inguvu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera. Yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu naho Israel yivuna ibitero biza byashitse ku butaka bwayo. Nikihe cyahindutse ku vyerekeye izo nguvu hagati y'izo mpande muri ako karere? Je nibaza ko ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare. Nicyo gituma ubona rero nimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ku butaka bwa Israel, ni ukuvuga ko ibyo bavuga ari ukuri. Izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel, izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza gutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushobora kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko museko bwo hagati y'isi. Mwibaza mu vyerekeye impande zishamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga bikaba urudubi? Je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politike, kuko nyimba hari intambara no kuraba nti mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikira Palestine, abapalestiniye bafata intara zabo ko Israel ari intara ya Palestine niko bavuga. Rero urumva ico barondera, nyimba ijya Palestine igumigwana iri kwirarondera gusubirana intara zabo, none wibaza ko Israel izorera amaboko? Israel nayo burya intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise. Hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani, za Syria bavuga ko ari intara zabo za kera, turetse zijya ntara na Cisjordani na Bando Gaza, hariho n'izindi ntara barondera. Rero urumva intambara barayitegura kandi irashoboka ko bitobubu, ariko ndazi ko ijya ntambara izoba kandi zo kwijegwamwo ibihugu byinshi turavye ubuhanuzi bwa Bibiliya. Izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange zishigikiye. Mubona uruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzobura uruhe muri ivyo muri ko muravuga ko hashobora kwaduka intambara ikomeye ishobora kugira inkurikizi zikomeye cyane? Reka dufate nk'igihugu gikomeye Amerika. Amerika ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi koresheje kumbure inguvu. Rero Israel nicyo gihugu cabo bashize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungera inyungu z'abanyamerika, kumbura ibindi bihugu bitumvikana na Amerika canke birabana ribi na Amerika kugira nibize biduge. Ariko Iran yatanguye kuduga cyane, dukiwe n'Abarusiya. Urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka, ibihugu byinshi bizokwinjiramwo. Nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo, mugabo ubu nicyo gihe abanyamerika bariko barondera gusambura inguvu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka. Nicyo gikorwa bariko barakora ubu. Bazobishobora canke ntibazobishobora? Reka turindire turaba. Ndabashimiye. Murakoze namwe. Ndisi mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwari muduteze amatwi. Aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vyacu vya mbere vya kino gitondo. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe, yakoze Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma.